Ndabaramukije mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Nti psikologe waduteguriye ikiganiro kivuga kuki uyu munsi. Uyu munsi nshimye kugaruka kwitangazo ryaraye ritanzwe n'ubuserukiye abarundi mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa diaspora Alexis Salahen. Rino tangazo ngomvye kugarukako kuko twarakoze ibiganiro bigaruka kuri copie de recommandation, urupapuro rutangwa n'abasanzwe barongoye diaspora muri Kenya. Urupapuro rwahora rutangwa ruha abarundi bagiye kurondera ivyangombwa, bagiye kurondera amapasiporo mu gihugu c'u Burundi, bakaca babironka abitagoye. Rero uyu munsi nashimye kugaruka kuri rino tangazo yaraye asohoye kugira ngo nanje ndabibamenyesha, kuko hariho abakurikira runo rubuga rwanje rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, ariko ugasanga bari mu gihugu ca Kenya, ugasanga ntibari mu magroupe ya diaspora. Rero abo nabo bikaba bikenewe yuko bashobora kuza baramenya ibiciye aha na hariya kugira baze baramenya ibibega. Rero ukabutari bwagire subscribe, reka tubanze tuguhe ikaze ugire subscribe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Nta mbibe dufise, twebwe turaha karibu abashitsi imbere yuko dutangura ikiganiro nyezina. Baza no kugira like kugira ngo uzohore ubona bino biganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira partage, ugire partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, gishikire nabo vyega na cyane cyane abo vyega. Hanyuma uraza no kudushiriramo commentaire, duhe commentaire kugira ngo udutere intege canke ari ivyo unegura navyo nyene ubitubwire kugira ngo tuzohindure mu biganiro bizokurikira. Rero reka tumira amateka toya ncenza ndabasomere rino tangazo ryaraye risohowe n'abasanzwe baserukira abarundi mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa diaspora. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mw'idonido rya kino kiganiro. Narimejeje kubivuga, uyu munsi bise ikiganiro kigaruka kuri rino tangazo ryaraye risohowe hari kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Niho usanzwe aserukira abarundi ku rwego rwa diaspora yashobora gusohora itangazo rivuga ku vyerekeye copie de recommandation bahora batanga baha abarundi bagiye kurondera ivyangombwa mu gihugu c'u Burundi. Reka tubasomere rero rino tangazo. Riravuga ati nkuko twavyumvikanye n'uburongozi bwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi, turamenyesheje abarundi n'abarundikazi bose baba mu gihugu ca Kenya ko rwa rupapuro rwitwa recommandation rwahora ruhabwa umurundi agiye kurondera passport mu Burundi ko ruhagaritswe kuva uyu munsi itariki 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nta recommandation igikenewe mu kuja kurondera passport. Bigiriwe i Nairobi ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 na Alexis Salahen Ntinanigwa, murongozi w'abarundi baba mu gihugu ca Kenya. Murumvise itangazo yaraye asohoye, yaraye amenyesheje abarundi n'abarundikazi basanzwe baba mu gihugu ca Kenya ko urupapuro rwahora rutangwa n'abasanzwe baserukiye abarundi ku rwego rwa diaspora mu gihugu ca Kenya ko ruhagaritswe kuva ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nari narakoze ibiganiro vyinshi bihamagarira abarundi baba bari mu gihugu ca Kenya kumbure bose ivyangombwa vyaheze. Hariho kandi n'abandi wasanga bazanywe bahenzwe bagashika mu gihugu ca Kenya ata vyangombwa abafise, canke bagashika mu gihugu ca Kenya bafise ivyangombwa ariko bigatakara. Narakoze ibiganiro bigaruka rero kuri no copie de recommandation itangwa na bano basanzwe barongoye diaspora ku rwego basanzwe barongoye abarundi bakorera mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa diaspora. Narakoze ibiganiro biri kuri no rubuga nyene
rwa Pisco Entertainment and Media. Abatavyumvise ndibaza murashobora no kumviriza, murashobora gusuma urusaku mukumviriza ivyo twari twavuze. Rero runo rwari urupapuro rutangwa n'abasanzwe baserukira abarundi ku rwego rwa diaspora mu gihugu ca Kenya kugira ngo bagende bashitse mu gihugu c'u Burundi baronke passport bitagoranye. Byari vyiza, cyari igikorwa ciza bakoze, bari baragerageje kutwitangira, bari baragerageje kwitangira abarundi basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya badafise ibyangombwa. Kumbura ivyabo byaraheze, ibyangombwa byaraheze, canke barahenzwe bakaza atavyangombwa bafise, canke ibyangombwa byabo byaratakaye. Rero cyari igikorwa ciza kuko uvuye mu gihugu ca Kenya utwaye copie de recommandation ugashika muri pafu watunganirizwa mu minsi 2-3 ukaba urarose icangombwa, hanyuma ukaca ugaruka mu gihugu ca Kenya, ukaca ugaruka mu kazi kawe ugagakora utabanje kurindira y'amezi. Ushobora kurindira nka passport amezi 6 canke umwaka, ugasanga n'akazi kawe wahora ukora karacahari kuko ugiye mu gihugu ukamara 3 jours ukacubura ronse icyangombwa, après quelques jours, après une semaine ukacugaruka udusanga akazi ikawe kakiriho kakimeze neza. Rero iki cyari gikorwa ciza cafasha abarundi badafise ibyangombwa, bafise ibyangombwa byaheze, bafise ibyangombwa byabo vyibwe vyatakaye. Cyari igikorwa ciza, ariko rero murumva yuko vyahagaritswe. Ubunye ukeneye passport uzogenda urindirire mu bandi nkuko byahora na kera, imbere yuko abanye basanzwe barongoye abarundi ku rwego rwa diaspora muri Kenya bataratangura gutanga iyo copie de recommandation. Rero murumvise yuko kuva uyu munsi copie de recommandation itagitangwa. Ubunye ugiye mu gihugu nimba udafite ibyangombwa uzoca muri ambassade kugira ngo uhabwe rya rupapuro rukwemerera gutaha mu mahoro, rukwemerera gutaha nk'ufise ibyangombwa, hanyuma ushike mu gihugu ugende udepoze kujya abandi badepoza, kujya basanzwe badepoza kugira baronke ibyangombwa. Rero muravyumvise, ariko ndibaza yuko ibinye bazosubira bakabitunganya neza, tugasubira tukaronka izi copie de recommandation kuko zirafasha abarundi benshi cyane. Wewe uvuye mu gihugu ca Kenya warusanzwe ufise akazi, ukacugenda ukarindira amezi 5-6 ukarindira umwaka kugira ngo uronke icyangombwa, akazi wahora ukora uzosanga aho kazi karamaze guhera, usanga akazi baragahaye abandi. Ariko mu gihe woba utunganirijwe mwiyinga rimwe, woba utunganirijwe mu misi 3, uca ugaruka inyuma y'amayinga 2, naho kuba ari ukwezi warasavye uruhusha rw'ukwezi ku kazi usanzwe ukora, aho bica byoroha ucugaruka ugasanga akazi ikawe kakimeze neza, ukaca ubandanya ubuzima. Rero murumva yuko copie de recommandation uyu munsi itagitangwa. Rero ikiganiro nari nabateguriye cyari cyo kugaruka kuri rino tangazo ryaraye risohowe n'ubusanzwe aserukira abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya, ariwe yitwa Alexis Isalahe Ninanigwa. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize ngaha, ariko ukaba uri mushasha ukaba utari bwagira subscribe, bikore, nta na kimwe naco bitwaye mu gufyonda ngaho kuri subscribe uzobuhejeje. Cyane nimba ashaka kuzohora uza urabona na notification ucubura abantu ufyonda ukazogera uraza kubona ahantu handitse or mu gihe telefone yawe isetinze mu Congereza, canke mu gihe iri mu Gifaransa uruza kubona handitse tute, ucu hafyonda ko aho uzokwama ubona notification ziciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Dushiriremo commentaire zobukoze, hanyuma gire na like nimba wakunze kino kiganiro. Nimba utagikunze naho nyene urashobora kwirenganira, nta kibazo. Hanyuma ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya, bamenye yuko
copie de recommandation uyu munsi guhera itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 zitariko ziratangwa nk'uko vyahora. Rero reka duhure mu kindi kiganiro. Psikologe njene nabateguriye kino kiganiro. Imana ibahezagire naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup. Au revoir.